ifumbire y'akarorero. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, twebwe nka FOMI turiteguye gushira amafaranga menshi ashoboka mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Mvuze uburimyi n'ubworozi no kuvuga umuco umwe dufashe urugero rw'imbuto, umuce wa kabiri dufashe kugwiza umwimbu, umuce wa gatatu dufashe mu bworozi, kandi kanatsinda abahinga turabafise bavyo, kuko na jewe ndimwo ndi umuhinga w'ivyo bintu kandi sindiko ndibeshera. Icambere turipfuza aho twari twaratanguye gukorera muri Bukemba, izabo yari yaradutije tumena amashamba tugize sezimwe. Murazi kuri sezo ya mbere biragoye gukora ibiboneka, baca baratwirukana. Aho rero turashaka kugarukayo, kandi tuyifuza amahegitara y'Ibukemba mu kiyaya ca Moso atari musi y'amajana 250. Nuti dushaka kuhakorera iki? Dusanganywe aho nyene impande ya Izabu mu Komoso hariho amayizine abiri. Izine ya mbere ni branche ya FOMI twizeye gushira gutangura gukora ifumbire imbere y'uko umwaka urangira. Izokenera amase y'ikirundi menshi, uko hameze nko ku mupaka, ariko kuba twayitwariye hariya ni strategique muri ya ntumbero nyene ya cya kibazo c'amadolari. Murana ko yegereye umupaka wa Tanzania, kugira turabe ko twosahiriza duproduriza hariya mu Burundi vyatunganye cakemutse c'ifumbire, dusimbiza ibirometero bikeyi twinjira kurondera amadovize Tanzania. Cyo gituma twashize hariya. Rero turipfuza kuhagirira ubworozi bwa kijambere, ubworozi buduha amase, buduha amata, bukaduha n'inyama. Izo nka rero ziba zitandukanye. Ivyo rero kugira bishoboke nuko mu mugambi dufise ari uko duca dushirayo na industry yindi, kugira ngo ya mata turonka tuyahingure muri za repasteurize, za yaourt, muri fromage. Umva na fromage rizobibaye. Impande y'ico tugaca dukenera yindi industry nyene yigrefa kuri iyo, kubera za nka z'inyama. Izo nka z'inyama zizoduha ya mase dukeneye, duce duhinguramwo inyama dushire muri boîte de conserve. Zimwe tuzifungure ngaha, nizaba nyinshi tuzishore mu makungu tuzamadovize, kuko i Burundi nta numwe arakora ico kintu. Uwo ni wo mugambi dushaka gushira aho Ibukemba muri ya ntumbero y'amase nyene. Muri iyo programme, kubera tubona amase ashobora kudutera ikibazo y'ikirundi, tugategekanya yuko tokwiyumvira un projet yo kuca twidentifia abarimyi bo muri ako karere, kugira ngo tubahe ibitungwa, tubahe inka, kugira ngo nituze tugire ikibazo c'amase, bace badushorera tuyagurire, na ya mata bazoce badushorera abagurire, n'abashaka guca bazigurisha baronka amafaranga, za nka zo tuzibage tugire ama boîte de conserve. Uwo ni wo mugambi munini cyane gose dushaka gukorera muri zo hegitari 250. Kandi aho impande y'iryo hinguriro gifumbire riri i Bukemba, impande yaryo hari indi hinguriro ya Itracom rijanye no gukora isima, yo bita Moseko, kandi nayo nyene igeze kure. Nayo nyene mpava mwibaza muti kubera iki iri ku mupaka. Byose ni strategy. Mu gihugu vyatunganye tuyisimbize kidogo Tanzania, ya dolari genjira, kugira ngo dusahirize igihugu. Murumva nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, intumbero muriko muraduha muvuga rimwe tukumva gatanu. Bisigura iki? Mwayo mashira hamwe abiri, ayo mayizine abiri ahasanzwe, nayo mayizine tuzokubaka azoba afise abakozi batari musi 6,000. Abo rero bazokenera gufungura
bazokenera kwivuza, bazokenera kwigisha abana babo, mukaba muzi ukuntu yifasha hariya ibukemba mu kiyaya. Ivyo ntabihari. Ni ukuvuga yuko hegitari dusaba turifuza kuzoca tugwiza umwimbu. Ako karere ahantu hagiye abakozi 6,000 mwumva ko ari benshi cyane gose. Tutaciye tugwiza umwimbu icyo gufungurana ikibazo, ariko bakoresha n'imbuto zirobanuye kubera ivyo bizokora dusanzwe ariko turikwana izabu mu kugwiza imbuto. Uyu munsi tuko turavugana turafise imbuto z'ibigori ibukemba muri station izabu. Hagera turashaka kuharantabiriza cyane gose. Utunze inka amajana n'amajana, ibihumbi n'ibihumbi birakenera ubwatsi bw'inka. Nawe kugira mutuzigaburire bikeneye amatongo maniniya. Mwumva yuko ya matongo amajana 50 rondera ahibukemba yuko afise ico bizokora. Hanyuma impande yaho twe nababwiye ko dushira uburyo bwinshi mu bushakashatsi. Ivyo dukora vyose ubwo burimye yaba iyo élevage zose zuba zifise ama direction n'amaservice ubushakashatsi bw'ivyo bintu. Kuko n'uyu munsi muri fomi turasanganya direction de la recherche. Rero mwayo matongo tuzotegezwa kuronkamo igipande kihariye ubushakashatsi. Nabwo ubushakashatsi mwavuga amatière d'élevage tuzobukomeza gutyo dusahirize ikigo izabu. Aho site bukemba ndahejeje nyakwa mutanje wa mbere kandi munyihanganire gatoya. Shaka kwinjira site kandi nkeneye nibirebire Mutama, nifuza yuko ejo ntibazobinigire mu mpapuro muzobe mwavyumvise, muzofume mutwisha muti muri fomi mwafashe iki mu gusozera basi. Site bugiga turashaka nk'amagitari 100 ibugiga hariya anyene mu Rutana hariya hepfo, naho nyene turime tugwiza umwimbu tunawuhingura. Site bigina aho ngeza ha gatatu, site bigina turashaka amagitari ari munsi ya 50. Muti bigina naho turashakira iki? Ibigina ico twifuza kuhakorera nababwiye byo abakozi 6,000. Dushaka igipande kimwe turonke aho twubaka amazu y'aba bakozi village, kuko nta buraro buriyo. Ahantu rero dukeneye abakozi 1,000 dukeneye kuzobashira village bashikira. Hagize igice kiboneka tugishiremo bwa burimye dushaka kugwiza umwimbu cyangwa kugwiza imbuto. Iyo village nayo mutizo bimeze gute? Mugere muvyumvise yuko iri muri ya mbono 2040-2060. Ni village ku bantu 6,000 bazayizine fomi bukemba na izine yisima Moseko. Twifuza kuzoshira yiki inzu babamwo ubwa mbere, duce twubakayo amashuri maternelle, primaire na secondaire aho nyene, kuko bazovyariraho imiryango bazaba bafise abana benshi. Dushireho ko mutwenga naje nakenyeye, dushira kunya ko bamushikiranganje ishuri yigisha ivyo turiko turakorera ngaha uburimyi n'ubworozi. Dushireho mor cyangwa supermarché baronka basumira ivyo bipfuza. Dushire y'indani centre de santé bipfuze. Hanyuma tubashireho n'amateredoje n'ibindi tuzobona bikenewe. Nyakwa mushikiranganje igisabo dufise nk'ihinguriro fomi kandi n'uburyo tubona dufise twokoresha ubwibanze burahari. Tuzosigara tuza muri ya programme mwatwemerera yo kuturonsa uburyo turiko turerekana yuko koko kwishaka rihari. Mutubere mu ngorore nakwa mushikiranganje w'ibidukije uburimyi n'ubworozi. Ejo mukabona tudodoye muze mutubere mu ngo amatukivuza yuko ivyo mu gukorwa kandi navyumvise ni vyiza. Ayo matongo muyaduhaye numvise arenga amahegitari 25 ni decret. Ico cyo bari ciza cyane kuko aho twageze amajanja twarahomvye, kandi murumva yuko ivyo bintu bisaba investissement manini ya cyane gose. Rero ico kibari cyo tuje gusaba kandi turabona tubihweza ko mwamaze kutwemerera. Imana ibahezagire. Ifumbire ya karorero.